byose umusozi wose umanukiye rimwe ibara riraguye abaganga umutumba wa Mukerenzi yewe ku Mukerenzi ibara riraguye yo ibara mu Mukerenzi riraguye ibara ku Mukerenzi riraguye bashaho riraguye. Muriko murabona ivyabaye mu gihugu c'u Burundi co bakigaramiwe n'ibiza bivanye n'imvura iriko iragwa muri iyi minsi. Abarenga rero ibihumbi 2 ubu rero bari mu bibazo kubera uwo musozi muhejeje kubona muri iyo video woba wakorotse ni mu ntara ya Rumonge wononye ibitari bike ku mutumba Gabaniro wa komine Muhuta. Amakuru rero ava mu begereye habereye iryo sanga yamenyesha ko gushika ubu umwana umwe w'imyaka 4 niwe yoba yahitanywe naryo n'abo bantu rero bagera ku bihumbi 2,485 bakaba bataye baromoka amaze agera ku 375 yamaze kumenyekana ko yasambutse imirimo irenga amahegitari 500 nayo irononekara. Umenya ko rero muri ako gace nyene hafi y'uruzi Kirasa ariho hariko hararangurirwa umugambi wa Kirasa Energy wo kugwiza umuyaga nkuba ukomoka hanini ku mishwarara y'izuba no mu bindi canke energie renouvelable. Kubera rero inyuruka ry'uwo musozi nta nzu n'imwe yo muri uwo mugambi yasigaye harimo n'urugomero rwafuriwe. Turabaramutsa kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu ntuze gucikwa n'iyi nkuru mumenye ivyabaye muri iyo ntara ya Rumonge. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyo dojeje kubabwira mu mfunyapfunya dore uko vyagenze. Ku gacimbiri Kirasa umutumba Gabaniro haraye habaye ico twakwita isanganya ridasanzwe ariko nibara ku Burundi. Umusozi wururutse uhitana amazu menshi n'abanyagihugu bamwe barapfa n'ivyo batunze mu mazu biratwarwa. Hari ejo hahise ku itariki ya 19 ukwezi kwa 4 2024 mw'ijoro nk'igihe c'isaha 2 abanyagihugu rero bumvishe umusozi wururuka ubomagurika bace batangura guhunga batabaza mu vyononekaye rero bimaze kumenyekana nk'uko twababwiye n'umwana umwe w'umuhungu yatowe ikiziga yaguweko n'inzu. Hari n'iyindi miryango rero yabuze ababo ubu itarababona ariko isoko ryacu kuri umutima ryagize riti turacafise ivyizigiro ko bo bakiri bazima ngibaza ko bo bahungiye kure turacarondeza. Muri ivyo vyononekaye kandi harimwe amazu y'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Kirasa yabomotse yose mu mugambi wa leta Kirasa Energy tibagiye n'imirima n'ibiterwa. Igitangaje nk'uko vyiganwa n'abanyagihugu bahaba nta mvura yari yaguye hari haheze imisi 3 atamvura iharwa ariko rero bari bamaze igihe kingana nk'amezi 4 babona imigaga myinshi kuri uwo mutumba. Abanyagihugu rero haba bagize bati ejo hahise nta mvura yari yaguye hari haciye nk'amezi 4 tubona imigaga ariko twari twiremesheje ko atacu izotugira. Bongeyeho bagira bati ejo hahise mw'ijoro bamwe twariko dufungura utwijoro twagiye twumva umusozi wose unyiganga duca dutangura kwiruka tukoma induru ntacu umuntu yakora mu nzu. Abanyagihugu rero gushika ubu tutarabona irengero ryabo amazu yose yarabomaguritse ntawo bakimenyiwe n'ahari amazu y'umuyaga nkuba hoberanye. Abanyagihugu rero baravye baraye bahuye n'iryo vyago bari muri gahinda kenshi bakaba basaba leta n'abandi bagira neza ko bogira ico babamarira dore ko basaba ko babagarukiraho kuko hejuru yuko badafise ivyo bafungura ntibageraho bagiye gukika umusaya n'udukoresho two mu nzu tutibagiye abana bategerezwa gutonda ku ishuri. Ivyo bishitse mu gihe ejo mu Burundi abanyagihugu bari kubahura n'ivyago vyinshi harimwo imyuzure nko mu Gatumba n'ahandi. Ikiyaga Tanganyika kiguma kiduga ku rugero ruteye ubwoba bigashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu. Kuri iyi mbonesha kure rero turahojeje imiryango iri kuheburira ababo n'ivyabo muri ivyo vyago. Ikinyamakuru BBC naco rero kikaba canditse kuri iyo nkuru itanga indi version yacu ariko n'ubundi bo bavuga ko abantu barenga 2,400 ubu bakaba batagiraho bakika umusaya ni nyuma yaho uwo musozi wabo wa Gabaniro hindumukiye ukakoroka muri zone Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge mu nanuko bushira uburengero bw'u Burundi.
ku mukuru wa komine Muhuta Niyonsavye Scholastique ubu imihana irenga 350 nta n'umwe ukiboneka. Umutumba wose wa Bugabaniro warahindimutse ujana n'imirima ingana na hegitari zirenga 500 nk'uko yabwiye ico kinyamakuru ca BBC. Vyabaye nk'isaha 10 nimwe z'umugoroba niko BBC yoyo itangaza. Amasanamu rero ariko hererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ibivu biriko birahindimuka, abanyagihugu barorera bakoma n'induru batabaza nk'uko mwabibonye dutanguriye amakuru. Umukuru wa zone Muhuta rero akavuga ko abanyagihugu 2485 baraye kw'ishure Kofo Kirasa na kimwe bafise mu vyankenerwa barindiriye abaza kubagarukirako. Imirima yabo yose yaraye ijamwe n'uwo musozi ngo bari bejeje ivyamwa nk'uko Musitanteri Niyonsavye avuga. Ako karere gasanzwe kavamwo mandarine n'imicungwe myinshi, ubwo hakaba hari mw'iyera ryavyo iyindi mirima rero yari igizwe n'ibigori, ibiharage, imyumbati, amateke n'ibigazi. Amazu ya projet Kirasa nayo rero akaba yasambutse. Mwemwe muri abo baba ahazwi nko Gatazirano ka Madi avuga ko ku musozi wa Gabaniro ari nkaho atana inzu n'imwe isigaye ihagaze, ari naho utomenya ko higeze guhagarara inzu. Amazu rero yasambuwe n'uwo musozi harimwo ya projet Kirasa Energy, umugambi wariko urubaka urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Kirasa muri ako karere. Amazu yose hamwe rero ni 12 yarakiriye mashasha ntiyari bwinjirwe ni abakozi b'iyo projet bobayemwo. Imisozi rero muri ako karere irakunda guhindimuka bituma ibarabara rya Bujumbura Rumonge rizwi nka Route Nationale Turwa ryamana ingorane zo guhita neza kuko imisozi ikunda kurisenyukiramwo. N'ubu rero abanyagihugu b'ikigo kijejwe amabarabara bazindutse barakura ivyasekunyukiye muri iryo barabara kugira uruja n'uruza rushobore kubandanya. Ivyaraye rero bishitse bihuriranye n'uko hari haheze imisi 2 leta y'u Burundi n'ubuhuza ibikorwa vy'amashami yose ya ONU mu Burundi basoreye hamwe itangazo basaba amakungu gufasha igihugu guhangana n'ingaruka z'ibihe. Ni mu gihe Burundi n'akarere ubu yugarijwe n'igihe kizwi nka El Nino kijana n'imvura nyinshi ituma inzuzi n'ikiyaga Tanganyika vyuzura, imisozi ikishika igasenyuka bikarushiriza guhitana abantu no konona ibintu. Ariko itangazo rya leta y'u Burundi naho rivuga ko Burundi bumaze imyaka 20 iheze guhungabanywa na bene ivyo bihe n'ibirere bishika ku rugero rudasanzwe, nazo ingaruka zavyo zikarushiriza kuba mbi. Burundi rero ngo busanzwe buri mu bihugu 20 kw'isi bifise intege nke mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko rero bitangazwa n'ikinyamakuru BBC, kandi n'abahinga bagiye batandukanye bakaba baragize ico babishikirizako. Ni gutyo rero vyoba vyifashe, murumviriza ko rero ibintu bitameze neza mu gihugu c'u Burundi. Abashoboye gutabara batabare, abasenga basenge kuko ibintu ntivyoroshe cane cane uravye ivyo birabana n'ibiza vyibasiye igihugu c'u Burundi. Yandi makuru rero y'ivyo mwomenya nuko imwaro icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Fabrice Nkurunziza ivadekanije kuri uwa gatandatu n'abenegihugu mu ntara ya Mwaro mu bikorwa rusange vyo gusibura imiserege itwara amazi kikuje isoko ya Mwaro muri komine Kayokwe. Umukenguzamateka Fabrice Nkurunziza akaba yabateye intege ko bari ku kivi bumvise akamo ka leta ko kugira isuku aho babaye naho bakorera. Nayo mwakino gihe amaze imisi hibonekeza ihindagurika ry'ibihe yabatumiriye rero kugerageza kubirwanya bakingire ibidukikije mu gutera ibiti. Yabasavye kandi kuvyara bo bashoboye kurera kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano mu gukorera mu nyabune. Yongeye gusaba abenegihugu b'Imwaro kuzobungabunga umwimbu w'ibiharage uzoboneka batibagiye kwegeranya ibifungurwa bazoje kugarukira kuri bene wabo mu gatumba baheruka guhura n'umwuzurira. Buramatari w'intara ya Mwaro ni Colonel Gaspard Gasanzwe amenyesheje ko intara arongoye itekanye abenegihugu bari ku kivi. Akaba yamenyesheje kandi ko naho imvura iriko iragwa ku rugero runini imirima isa neza biteze kuzoronka umwimbu ku rugero rwiza nk'uko rero vyagaragaye banabitangaza. Naho mu ntara ya Cankuzo ibitaro vy'Ikigamba mu ntara ya Cankuzo vyaraye vyuguruwe icese. Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Etarofire Ndarufatiye yaruguruye kuri uyu wa 19 ndamukiza ibitaro vy'akararo muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Ivyo bitaro vyubatswe
ishirahamwe COPED ku buryo bw'ishirahamwe ryitaho impunzi HCR. Userukira ishirahamwe HCR mu Burundi ni Brigitte Mukanga Eno yamenyesheje ko ivyo bitaro birimo ibikoresho bigezweho vyubatswe mu ntumbero yo guteza imbere amagara y'impunzi, abahungutse rero n'abenegihugu bose muri rusangi na rirya ntara maze kwakira abahungutse barenga ibihumbi 22 n'impunzi z'abanyekongo bangana ibihumbi 18. Umunyamabanga ntayegayezwa ni Theophile Ndarufatiye nawe yarakeje abenegihugu ku ngabire bahawe, akaba rero yasavye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida kubifata neza. Bujejwe intwara y'ubuvuzi ya Cankuzo muganga Frederic Faustin Irambona amenyesheje ko agiye kuvugana nabo vyega mu bushikiranganji kugira ngo ibikorwa vyo kuvura bitangure vuba, naho nyene hakiri inyubako zisigaye nk'ubwiherero, uburaro bw'abavuzi, igikoni c'abarwaza n'ibindi nk'uko vyashizwe ahabona na buramatari w'iyo ntara Boniface Banyezako. Turabagengurukiye cane abanywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi turaza kubashikiriza zako bagera kuri uyu munsi wa gatandatu kw'igenekerezo rya 20 kwezi kwa 4 2024. Turabararikira kugira ngo ntimuze gucikwa. Imana ibahezagire.